Reka subire ndabahe ikaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ishene yanyu ya Isange TV, ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahe mwiriwe abandi ndabahe mwaramutse bivanye naho muherereye, iri niteka n'umunezero ntangire by'usura kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ishene yanyu ya Isange TV, ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Reka romba hekaze mu makuru yacu, amakuru turaza agushimikira ku ngingo nkuru zitandukanye, aho kuri ubu impari izasubiye kwaduka hagati y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse na bamwe mu bapolisi na cyane cyane bikaba byakorewe n'ipfungwa rya Nyeganyega nyuma yuko anyuruje igitoro cyangwa se akoze urudandazwa rw'amagendo rw'igitoro. Kuri ubu ngubu rero amakuru duhabwa n'amasoko yacu nuko General Lieutenant Colonel Christophe Manirambona kuri ubu ngubu yasubiye kugaragaza ko afite ubushobozi bwo gushaka gufungura Nyeganyega. Kuri ubu ngubu rero akaba ariko arahangana n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Gusa amakuru aturuka ku rubuga nuko hoba hari n'abandi bapolisi batandukanye bagira bajanwe mu gasho nyuma yuko uyu Nyeganyega akoze urudandazwa rw'igitoro. Byose turaza kubigaruka ko ku buryo bw'idonido turaza kubibashikiriza. Turaza kandi no kunyarukira mu ibohero rikuru rya Mpimba aho hakomeje kuvugwa abantu batari bakeyi babandanya gupfungwa. Byose ku buryo bw'idonido turaza kubibashikiriza ku buryo bw'idonido. Tubarire mbega abo bariko barapfungwa, abo bapolisi bariko barapfungwa, abo bose bariko baraziriki, ni ku buryo bw'idonido mu kanya. Ntimuze kujya ari kure y'imbonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV, imbonesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza kandi mu rurimi rw'ikirundi. Weho ico usabwa cyonda suivre partage ndetse na sabone tubandanye kubana mu makuru n'ibiganiro tuba turiko turagushikiriza kuri imbonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV, imbonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Reka rero subire ndabahe ikaze mu makuru yacu ku buryo bw'idonido kubiriko biravugwa ngaha mu Burundi na cyane tugiye guhera ku cuka kibi casuye kwaduka hagati y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse no na Christophe Manirambona. Aho rero impari zasuye kwaduka nta kindi bariko barapfa ipfungwa rya Moise Arakaza batazira Nyeganyega. Akaba yari yapfunzwe yagirizwa gukora ubudandazwa rw'igitoro c'amagendo nk'uko amakuru duhabwa n'amasoko yacu abishikiriza. Uti byagenze bite rero? I Bujumbura kuva kwigerekerezo rya 14 mukakaro uyu mwaka, Colonel de Police Moise Arakaza batazira Nyeganyega yarafashwe yagirizwa arapfungwa yagirizwa urudandazwa rw'amagendo rw'igitoro. Uyu Moise Arakaza batazira Nyeganyega yama yavuzwe mu mabi menshi yo guhonyanga agateka kazina muntu. Yarahagaritswe kuri uyu wa kane igenekerezo rya 14 Nyandagaro y'umwaka i Bujumbura, yikekwa kugira uruhara mu idandazwa ry'ibitoro by'amagendo biva mu gihugu ca Tanzania kubw'amatohoza mu gipolisi. Byatanguye ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 13 Nyandagaro uyu mwaka, aho iyo ntwazangabo mu gipolisi yafatirwa mu Okigwena muri komine Rumonge intara ya Burunga ubumanuko bushira urengero bw'u Burundi, afise amaritiro 60 y'ibitoro mu modokari yiwe yo mu bwoko bwa Probox. Kubwo babibonye ngo yaciye asohorora inkoho atera ubwoba abapolisi bari bamufashe. Abo bapolisi kandi ngo baciye bamureka ararengana ariko basigarana ibyo bitoro. Haheze umwanya mutoyi imodokari igira kabiri yo mu bwoko bwa Renault ifise igikono cakorewemwo c'amaritiro hafi ya 500 yaciye ihafatirwa ku Mutambara kuri RN3 imbere gato yo kwinjira mu gisagara ca Rumonge. Muri iyo kandi ngo harimwo abagabo babiri aribo Paul Ndagijimana ndetse na Asumani Tuyihimbaze, abakozi ba Colonel Arakaza.
abo kuri uwo wa kane nyene baciye bashengezwa imbere y'ubutungane nk'uko imbere ya sentare nkuru y'igihugu ya Rumonge bagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu. Baburanye bemera icaha bagasigura bati ntitwari kwanka akazi kandi imiryango yacu ikennye, bakemeza ko batumwe n'uwubakurira. Ingingo za sentare zarasomwe inyuma y'urwo rubanza rw'ikibirirako gupfungwa umwaka umwe kuri buri umwe wese ihadabu y'umumiliyoni w'amafaranga y'amarundi, indishi y'akababaro y'ibihumbi 500 vy'amarundi izohabwa leta. Muri uwo mwanya kandi umutahe umushikiriza manza kizigenza wa Republika wari wamaze gusohorerwa Koroneli Arakaza yamagawe n'abamukurira i Bujumbura, akaba kandi ubu anapfungiwe muri ako gashoka komisariya y'igipolisi c'Inyamiramabi ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Koroneli de Police Moise Arakaza bataziranyeganyega azwi kandi mu guhonyanga agateka kazina muntu nk'ubwicanyi mu makomine yakozemwo atandukanye arongoye igipolisi, uburaruko ndetse no mu burengero. Ubu rero yakorera umanuko bw'igihugu ariko atamabanga atomoye afise. Iryo fungwa rero rya Moise Arakaza ryatanguye guteza impari hagati y'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse na zimwe mu ndongozi zikomakomeye mu gipolisi, harimo ndetse na n'uyu Koroneli Lieutenant Koroneli Christophe Manirambona, akaba rero ashaka gufungura uyu nguyu Moise bataziranyeganyega. Ariko amakuru aturuka mu kinyegero kandi nuko hoba hari n'abandi bapolisi bariko barapfungwa bagirizwa gukorana urudandazwa rwo mu kinywabi na Moise Arakaza bataziranyeganyega. No mu yandi makuru kandi urongoye ikirindiro c'abapolisi bacungera ibohero rya Mpimba ubu arapfunzwe, yaraye mu gasho ka PG i Bujumbura. Ubusuma bw'amafaranga nibwo bwatumye apfungwa. Umupolisi bakoranye ayo mabi nawe kuri ubu yamaze guhunga. Uwo mupolisi yaraye apfunzwe kuri ubu ni Lieutenant Colonel Habonimana Zachari, chef de poste mw'ibohero rikuru rya Mpimba i Bujumbura. Yapfunzwe inyuma yo kumvirizwa ku busuma bw'amafaranga bwari bwaraye bukorewe umunyagihugu mu Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura. None vyari byagenze gute? Ibyo byose reka tubibashikiriza. Hirya yejo kwigenekerezo rya 15 Nyandagaro y'umwaka, uwo chef de police de poste Mpimba yari mu Kanyosha n'imodoka, aho ndetse ngo yari kumwe n'umupolisi umucungera umutekano yitwa Ernest Betts ndetse n'uwundi umupolisi yitwa Ndayubahirize Terence w'ipeta rya premier sergent, akaba kandi atwarira aho nyene mu Kanyosha. Bari kwibarabara rya kabiri aho mu Kanyosha nyene nk'igihe c'isaha 3 z'ijoro, niho ngo chef de poste yahamagara umukenyezi yari hafi ngo yaho afise agasakoshi ka ibizwi nka sakame mu rurimi rw'igifaransa karimwo amafaranga atari make, ariko ngo nawe aranka kugenda kumwitaba mu modoka. Aho ate wiwe cyangwa se umucungera yaciye asohoka imodoka aja gutegeka uwo mukenyezi kwitaba Zachari, amukankamira cyane ati nyaruka witabe shefu mu modoka ariko araguhamagara. Umukenyezi yabandanije kwihagarara ko aramwankira kwitaba. Muri ako kanya wa mupolisi Terence yaciye yururuka muri iya modokari ndetse n'ibishavu byinshi aca ashika yaka wa mukenyezi kagashakoshi yarafise karimo amafaranga y'amarundi 4,4,200,000 vy'amarundi. Aca asubira muri ya modokari yarimwo chef de poste Zachari. Gushika aha ntituramenya neza ko abo bapolisi bo bari bazi ko uwo mukenyezi yarafise ayo mafaranga
bagaca batega umutego wo kumusabura. Ico bakoze nuko ayo mafaranga yose baciye bayanyuruza. Muri ako kanya kandi bagisahura uwo mukenyezi haciye haduka akajagari, abapolisi bahegereye baratabazwa. Haciye kandi haza abapolisi na OPG, nibo baca basaka muri iyo modokari basanga ka gashakoshi ka wa mukenyezi kari indani, bakuguruye basangamwo ibihumbi 13 gusa vy'amarundi. Aho rero baciye batwarwa kuri poste y'igipolisi. Igitangaje chef de poste Mpimba wewe baciye bamureka aritahira n'umu ate wiwe. Bamaze gushika kuri poste niho ngo abaraho bibaza aho ngo hakamanganiye ya mafaranga yose, hagabanganiwe ya mafaranga yose. Kumbure ko bamwe mu bari mu modoka baciye bayagabangana. Aho rero ngo haciye hapfundikwa ingingo yo gusaka. Imbere yo gusaka uwo mupolisi Terence ngo yavuze ko afise amafaranga atarenga ibihumbi 350 vy'amarundi, ariko bamusatse baca bamusangana amafaranga arenga ibihumbi 900 vy'amarundi. Niko haca hafatwa ingingo yo kumupfunga, ariko ngo biranka kuko wewe ngo yararahiye arirenga ko ngo atinjira mu gasho hatabonetse chef de poste Mpimba. Mu makuru dukesha amasoko yacu aho nyene mu Kanyosha, uwo mupolisi amaze kwanka kwinjira mu gasho haciye haduka akajagari kadasanzwe. Arabarwanya gushika ndetse naho bagenzi we barasa hejuru kugira ngo bamutere ubwoba, ariko biba ivy'ubusa. Baca bamugumiza ko ya mapingu ku maboko, naho yahavuye atoroka nkuko amakuru dukura ku rubuga n'ubundi abishikiriza. Inyuma yo kwanka akwinjira ibohero, uwo mupolisi Terence yaciye atoroka, ariko igitangaje nuko yatorotse yambaye ya mapingu ku maboko. Biragoye rero gutahura ko kwabaye ugutoroka bisanzwe canke kwabaye ugutorokeshwa. Ejo haheze rero niho chef de poste Mpimba yaca arenguswa imbere ya procureur general, aca atangura kwisigura avuga ko wewe atazi ibyabaye ngo kuko yari yahaze utuyoga. Akavuga ko atazi ibyabereye muri iyo modoka ngo barimwo, ariko ngo izo nsiguro ntizanyuze abariko baramwumviriza. Inyuma yo kumwumviriza yaciye arongirwa apfungirwa aho mu gasho ka PG Bwiza, aho rero ngo yaraye ijoro rya mbere. Kumbure izindi ngingo zikurikira zishobora gufatwa ejo aho bukera nkuko amakuru ku rubuga n'ubundi abishikiriza. Ni mu gihe kandi humvikana icuka kitari ciza mu gipolisi cy'u Burundi na cane ubusuma. Mu gihe kandi abapolisi b'u Burundi bafise ibibazo byinshi bibahanze na cane kuba batabona nk'impuzu zo kwambara ndetse n'ibindi bitandukanye. Abahinga mu vya politike na cane no mu bajejwe umutekano ngaha mu karere k'ibiyaga binini bakavuga ko ibi baba babiterwa n'ibibazo bihanze igipolisi cy'u Burundi. Mu yandi makuru kandi ikigwi c'amashirahamwe Ahmasoro Holding co muri Katari ciyemeje gushira imitahe mu Burundi mu bisata byo kubaka ubutare, amabanki, ubukerarugendo, uburimyi ndetse n'ibindi bitandukanye. Ivyo byashikirijwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku mugoroba w'uwo wa 16 Nyandagaro uyu mwaka, igihe Perezida Evariste Ndayishimiye yari ahejeje kwakira ku ngoro y'ikiriri umuyobozi wa nyamashirahamwe umuganwa Shekihi Masur bin Jabor bin Jasim Al-Thani nabo bari bagendanye. Uwo mubonano kandi uraremereye ngo niwo wa mbere uwo muganwa ngo wo mu muryango w'abami muri Katari agize ku mugabane wa Afurika mu bihugu bishika 10 yateguye kugendera. Rosine Gatoni avugira Perezida
Ndayishimiye ati abashikiranganji begwa na Nyamitwe batanguye gutegura amasezerano yigenga. Ico ngomenya nuko kandi Mansur Holding ishigikiwe n'ikigega c'imitahe c'ubwami bwa Katari gipima miliyaridi 450 z'amadolari y'amanyamerika nk'uko ku rubuga amakuru twakura abishikiriza. Reka rero tubashimire mwe mwese mwari kumwe natwe mu makuru yacu, dusozere ngaha tuze gusubira amakuru yacu yo nagasaga.